Utarasangwa kuririmba n'uyihe muririmbyi yakwinspira gabaci nta numwe canke arabaraye bakwinspira bati uganya namurebeye kuno tuno tuntu nkunda abantu bafise amajwi nkayo wanje manini ndagukunda nubwo biruka ico nifuza nuko two kwigumanira mu bibi mu vyiza nzoba mpari ndakurinda uburakari nzokurinda abansi b'imihari sinshaka gutera imbere jenyene ndashaka ko nzotera imbere hari abandi bantu bari bati Gaby yarateye imbere natwe turatera imbere nico kintu nifuza kuko kaida Hey yo, what's up? This is Mijo Talent TV. Amahoro y'Imana abane nawe. Apomsi, apompartimenti. Intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm special weapon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I desire. Pick your own dreams and go after them so that one day when it starts reality, you are the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. Wamaze uganeza neza kuri Mijo Talent TV woba urafyonza subscribe ni mutarayisonda nico gihe ni nako kanya tugufitiye vyinshi cyane ni vyinshi utazi ni vyinshi utamenyesheje ugomba kumenyeshwa nanje MC Bombardment ariko biciye kuri Mijo Talent TV subscribe nico kintu cingenze kugira ngo amakuru tukugeza kuri YouTube channel yacu uzoze uraba wa mbere mu kuyaronka nakuzaniye umu upcoming chance umuririmbyi wo mu Burundi abikora neza cyane ivyo afise lyrics imyandike yiwiwe irameze neza cyane iyo mpamvu twamuronde nka Mijo Talent TV kugira ngo duteze imbere ugwaruka kuko aba nibo Burundi gwejo afite indirimbo nziza cyane imaze imisi mike cyane isose yitwa Pole Pole bamwitwa Gaby SP niyo twakiriye uno munsi mu bwami bwacu bwa Mijo Talent TV vipi mzee fresh sana urameze neza Gaby sana fresh sana man ko mbona kaluko kabye kama style ja bitegerezwa fresh kweli cyane mutaho ya mamusi uko agenda neza gamze gose tugusabe noneho Gaby turamutse bakunzi ba Mijo Talent TV bari ko badukurikira aka kanya ndabaramukije cyane nongera ndababwira ko ndabakunda cyane ego kuba tazi Gaby SP ni muntu kinoneho Gaby SP no murimbya kongera akaba umufotographe ego ndabikora byose ego uririmba ukongera ugafotora nanone na cyane Gaby nguyu rero araje ku ngufu zidasanzwe afise indirimbo nziza cyane indirimbo yimaze itarakwizana no kwezi indirimbo yitwa Pole Pole igaragaze Gaby hari gihe mba numva no kure kari ku mutima ukanyankira ndagukunda nuko biruka icyo nifuza nuko two kwigumanira mu bibi mu vyiza nzoba mpari ndakurinda uburakari nzokurinda abansi b'imihari uramwumva ariko Gaby SP akarimbo kameze bien sana ka Pole Pole ariko turevye video ariko maze ndakubaza Gaby kidogo indirimbo yiwe Pole Pole ntiri kuri YouTube channel ya Gaby SP iri kuri YouTube channel ya Alien Zone kubera iki njya ni YouTube y'umuryango bro ya nkuko nyene Gaby SP uravye sinitwa Gaby SP jenyene ni nkuko wakoze video yitwa DSP yumva rero n'ibintu by'umuryango umva turafasha niho uvuga ati ndi muri gang nyene turafise nyene abantu dufasha yo ngati man we kukora video kawaida aba SP twese akazi dukora nako gufotora nka beshi bamwe na videographer tu Alien Zone tuyifate nka label urimo akakanya noneho basi si label tuyifate nka label oya ntuyifata nka label uko nta label ndimwo oya gusa nuko nyene twitura abantu twisize hamwe urumva mu gihe ntararonka abantu bamfasha turacafashanya kwa kuniyene kugira barabe yuko ingabirano yanje haraho yogera ni Alien Zone hamwe na SP Entertainment bitandukanye ni bimwe ni bimwe kuko Alien Zone ni twebwe nyene ba SP ego impamvu twisa Alien cyane nuko dukora turangwa n'ibikorwa ntitwicara keshi turara dukanura turiko turakora kandi duraza akazi k'aba photographe kujya gukora kugira urarutanze ibintu niyo mpamvu aga SP bisigura mu cyuma jambo yose ni staff pictures six staff staff
hama SP noneho ngiyo be aba SP muri bangaye kumwe ngo bavuze muri beshi turi batandatu ego mwese murabaririmbyi mukongera mukaba photographe canke oya twese ntiturabaririmbyi haririmbamwo batanu Gaby yoba yiga canke yarahejeje narizayo nshoboye ego ngo wagejeje mu bakanga hegamze ayo nshoboye narayize numva mengo no kubaza ho wagejeje kubera donc arabakunzi biwawe baba bashaka kumenya neza bashaho no muntu wacu yobayize gushika mu kanga yakurikiranye biki hariho n'abantu kandi ngaba bariko badukurikirana nk'ubu ugasanga nimba warize nka electricité ugasanga hariho umuntu aragwaye nka karaka niyo mpamvu tubivuga ngahamze none impamvu je nanje ntakunda kubivuga nuko akazi nkora ndi mu photographe nkabandirimba sivyo kuko yo banize simba nzi gusoma simba ayo nshoboye ayi wanje narayize eko indirimbo Pole ya Gaby kuri Alien Zone niyo ndirimbo yo nyine iri ku ya Gaby tuvuge yuko ariyo ndirimbo yo nyine ufise cyangwa afise n'izindi niyo iwanje je nyene mfise eko indirimbo ya mbere watanguye kwandika niyo ndirimbo ya mbere watanguye gusohora oya urafise n'izindi hariho n'izindi eko hariho ibindi bikorwa biri kuri zindi YouTube channel atari Alien Zone izi ibikorwa byiwawe cyane hariho iyindi YouTube yitwa SP hariko SP Entertainment hariko indirimbo yitwa Tata twakoranye nawe tubana nyene kwa kundi nyene ego niyo ndirimbo ya mbere twakoze heza umwaka tuyisohoye ama ibintu navyo byo kuririmba gacha bifatanya no gufoto donc no gufotora nyene photograph birakorohera gamze bya biroroshe byose ni ku mwanya wavyo ego kubera bumvuze ati ngiye muri studio sintoco nzanira ngo genda ufotore wapimba napanza ngo ati no munsi gahunda mfise niyo kujya muri studio cyangwa niyo kujya kwandika indirimbo hama gufotora biza mu nyuma atuvuge noneho yuko Gaby yatanguye ivyo kuririmba yari gabaje 2017 yego niho natanguye gukunda basi niho n'ubwati bwa mbere nanditse indirimbo yanje ikujya kunye n'ubu bikunda mwoga ati naho ndabikunda ndibaza naho nzobijana cyane ngura kuzandumviriza ama instrumentale cyane nakunda kurimbira kuri beat kubera cyane narakunda kurapa ego karap kidogo mzi ndabishaka nawe akabishaka namugeza hasi agakomendura ataka singorane gusa byose usanga bisa nahise mu ceri cy'umuhondo kirantesa cyomeka nashaka ambonye gaceraka cyomora nyarutsa ntibansiga imaka uri mwiza sha umbera ciza kuko numanuka ingidi zawe ni hatari sasa kurapa hamwe na R&B niki kikorohera gamzi gukompoza vya byose ni bon ego gusa nyene mu yandiko nisunga kuri R&B Jemba numva mbengura pasana mzi kurusha uhibongota cyane gose byose ubwiranje kubitonda byose ni vya bindi nye ama ego SP Gaby SP yamazina yawe nyakuri oya sio sasa izina niswe nabye nitwa igira ubuntu Gabriel uri Gabriel Gabriel umumarayika Gabriel turagaye na bitwa Gaby ni Gaby nyene none ati nakango wabanye Gabriel oya utakoresheje none akazi n'abavyeyi bagwaye gamze nga niyo ni vyabindi nene Gabriel umve Gaby bisigura Gabriel unaravye ni Gabriel nyene akakanya tuvuge yuko Gaby SP ashobora kuba ari muri management imufasha nko mu buryo bwo gusohora indirimbo cyangwa ni ya gang nyene ya SP Entertainment indirimbo nka audio man cash ndimenya man nta management mfise ni nk'ubu nyene hari umuntu yumva ko yomfasha arahawe kazi naho ndigeza ndacakeneye support ego indirimbo video audio na mahera menshi video na mahera menshi ninde yabigufashije mugamze ni kwa kundi nyene narakoze ndazana audio turayumviriza home n'abajama nyene tubana nyene nasanzwe ndakubwira bambwira ati indirimbo iraryoshe izotuma isohoka na video uko uzobisa kose ego ubwo usohore nyine video sohoke nyene kuko ubu muziki utagira video umenga ntawugera ego
kuko kawaida urashobora no kurimba indirimbo ikaba hit utakoze video ugasanga abantu barayivuza batanakuzi urumva utumukora video kwibisa kose mugaba kubone urashobora no kurengana umuntu kumva tujya umuntu no yarimbye ijya ndirimbo pole pole kubera yarakubonye kawaida niko bari audio nta muntu audio urashobora no kurimba indirimbo ikaba hit nyene bumva ati indirimbo ni yana kabatakuzi Gaby ari kandika indirimbo yisunga ikibashi biba biri ko biravugwa ibyamubaye ko wisunga ikigamze byose ndavyisunga nka pole pole abakobwa dukunze urabazi man umwana ndamubwira ati ko nzomujana pole pole urumva kujya yena ati hari gihemba numva no kureka ariko umutima ukanya ki bisigura ko mwico gihe uwo mudemwe kujya kuno kundana n'umukobwa kabuzi nakakunda abahungu beshi yino ko gati mugare ko ndamukunda nta mpamvu zo kumuheba nta mpamvu zo kumuheba ifo kujyanye nameze nzomutwara pole pole mwabijya nyene harahazobiheba abavyeyi bawe none wacu bavyakira gute wumvise ko umwana wabo aririmba ntavye mfise bro bose baracomoze police merci nyene ubwa mbere 2000 mere yafuye 2017 yarakunda kumva nko kundi mu cyumba kumva navugije nka instrumental muri phone n'abajema barakunda kuza ugasanga tuzanye ne turirimba mu cyumba ngo cyumba ngo zimyango ivyo bigesera abo banawo kwera beshi bavuga ati umuntu abaye umustar bafise izindi image babiha mugubu kawaida ndiko ndakora ikintu nta muntu numwe ambwira ngo kijya basi nkora ikintu ata muntu ntinye ubu nta muntu ndaba nabi kubera abona ari gutinya barabo sinibaze yuko yoba mfise avyese mbandirimba ndibaze cyo kintu ndakunda no kucyumva ati mbe nk'ubu yoba mama hari biba bimeze gute azana wa papa byo ntibibarabwa ati aje mu vyiwiwe ivyo biramusha ntara niyumvira ati nk'ubu iyo nza kuba mfise mama basha mbandirimba hama ngiyi indirimbo iraje ku ngumvu zidasanzwe wari ifite intumbero yahiga Gaby intumbero hajya indirimbo ya mbere bigoye nika kujya kuntu ushobora kujya indirimbo ya mbere ashobora kugenda gusaba ibiganiro cyane ibiganiro biragoye ibiganiro biragoye cyo ati hari n'ubukeneye message ziye bwati nkeneye numva kwanza abantu ukuntu bayakiriye ubwo maze gusohora indirimbo igeze hanze mu bantu kumva ngo indirimbo wakoze iraryoshe ati courage imeze bye wanditse fresh biba biryoshe urumva bigutera intege zo kongera kwifuza gukora ego uko abantu bayakiriye ubona bayakiriye fresh uko wari uvyiteze canke haracabura barayakiriye fresh sana ahubwo uko ntari ndavyiteze kubera bivaye na message nkunda kuronka bambwiye ati bro ijya ndirimbo pole pole ni kwawe ati courage sana umva cyumva uvuga ati n'uburenzo ukora cyumva ugize umva murare yo gukora bitegerezwa bisabwa yuko nguma ndi ku kazi nyene ngume nkora ego comment zose zari positive canke hari nabagucineke baravuga ati la papi nabo indirimbo donc noneho ukisohora fresh turetse amakomantere abagenzi biwawe nyene bajya hafi na hafi ntabagubwira amajambo nyene nkaye kugucineke ati wapi mane bigana ugiye guta umwanya utakazi kisinzi kaide amandimbo mu kuyisohora ndisi kudasohora indirimbo utamaze kuyumvisha abagenzi kandi urahanuza kwa kuntu uvuga ati ndafise ba grand frère uramwumvisha ati indirimbo wumva gute ahubwo ati indirimbo iraryoshe yiza ko bitaryoshe nta video nare gukora navuze ati iyi ndirimbo uko bizogenda kose basi izompa intango izomanivo nati izompa intango ryo gukora kwera ubu nta muntu aranyandikira ambwira uko gusa navuga ati mane ari indirimbo ya mbere urashoboye sana mu Burundi dufise abaririmbyi benshi cyane baririmba R&B abaririmbyi ni benshi gose we uri upcoming ni novuga basi nakahe kantu we nk'umupcoming uzananye donc ufise nyene kadasanzwe uje gukora kugira ngo urushirizeho abandi baririmbyi bari basanzwe baririmba uno mudo wa R&B naco nzobanda basumbya gusa ko technique novuga ati jewe ndi umupcoming kandi nshaka kumenyekana kandi niteze ko ibikorwa byanje bizogera kure cyane gusumbya aba baririmbyi bo ngaha nyene badutanga umuziki kawaida ugira utera imbere bisaba ko uririmba indirimbo ifise lyrics nziza ugakora umuziki mwiza ukayimba fresh umuziki utahuritse
uragira n'ahantu utogeze kubera ari indirimbo umuntu ashobora kumva ati indirimbo y'umuntu akumviza nyene ya ndirimbo uririmba umuntu agatabara n'ivyo uriko uraririmba bijye biratuma umuziki wawe ugera kure ariko ndabemereye n'umuziki mwiza lyrics nziza nyene ibintu bitahuritse ego ico nzogikora target ufise muri umuziki ni hehe Gaby? kugera kure cyane hejuru cyane ego ndifuza yuko nobaho umuziki ari wo ntunze Hagati nimba mu nzu iyi nzu ndayibayemo kubera umuziki nkora kira kintu cyose nkora Hagati iki ahantu hose ngeze ndahageze kubera umuziki mu givyo nabyo sinshobora kuhagera ntafise ba bantu nyene bamfasha ntaho turigeza turacirondeza support tuba twikeneye niyo kujya muri studio haraho bigorana kuko nk'ubu ndashobora kuvuga ati ndashobora gusohora indirimbo inyuma y'amezi 3 yahera ugasanga indirimbo kumwe nari navyemeye ntibishoboka bivanye nuko ataburyo mfise mugasanga indirimbo nahejeje kuyandika ndayifise muga nabuza amara kujya muri studio cyangwa ugasanga ndarose nyene amara kujya muri studio ndakoze audio aya video arabuze umva biba bigoye ni kwa kundi nyene support ziba zikeneye yego imbere yuko tubandanya n'ikiganiro fresh kuya turi muri animation time tubandanye n'igitero ca kabiri kuri pole pole niyo ngeso mwikundira abashuga daddy n'abafise amanoti ontuvyumve fo nubwo nkubwiye ukuri urabizi ko nkukunda fo erega niso naho ufise uwukunda never let you go hari igihe mba numva no kureka ariko umutima ukanyankira ndagukunda nubwo biruka ico nifuza nuko twokwigumanira mu bibi mu vyiza nzoba mpari ndakurinda uburakari nzokurinda abansi b'imihari b'imihari mu bibi mu vyiza nzoba mpari ndakurinda uburakari nzokurinda abansi b'imihari b'imihari nzokujana pole 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 nkatujana ibintu pole asante sana wamwumvise ariko Gaby noneho Gaby numva mengo no kubaza kajyaga kiyumvire ko gukoresha donc abantu babiri gusa muri video kaje gute creation abantu babiri gusa muri video ni director ni andi SP ahubwo thanks sana yarumvije indirimbo Hagati indirimbo nta nabandi bantu bakwiye kuyijamo ego nakoze ibyo yambwiye kuko niwe yambwiye ati gira ibi kandi urumva se cyangwa ati nanje nshaka ko bigenda uko oya ni kumwumviriza niyo mpamvu gukorana muhuza biba biryoshye cyane ego ahubwo ndashimiye cyane abantu bose bamfashije ego kugira ijya ndirimbo isohoka imeze kujya hari n'abitanze nyene baranyambika Shafike Stay Mars nyene bakomezanye bagumana uwo mutima sinabarishe kweri sinabarishe umva ni kwa kundiye Hagati bro je ndafise indirimbo tuyumva kumviriza tikweri je nzogufasha ibyo nshoboye ego nutuhe du challenge noneho uriko urahura natwo muri imisi umaze gusohora indirimbo pole pole utahuye natwo utarayisohora ubona na message wakira bro pya kaida sinibaza ko hari umuntu wabona kwandikira ati bite fresh umeze bon gashona kwandikira ati jya ndirimbo yawe ni nziza ivyo bintu urumva ni ibintu bishasha buri kurabona kandi nawe cyumva yena ati tibisaye ko nkomeza ahubwo ubu nkeneye gukora indirimbo yo zisumba pole pole kubera nimba pole pole igeze hajya ndifuza kujya rero gusumba hajya ego tuvuge yuko noneho Gaby SP aje ku nguvu zidasanzwe afise n'ibindi bikorwa mu nyuma inyuma ya pole pole byinshi cyane kandi ku bafana biwiwe nazo batenguha bamwitege noneho cyane gose ibikorwa ni byinshi tuguma dukora abarakunda kubivuga abarinzi bakunda kubivuga ati turaje tudahagarara tugayandiko indirimbo imwe ziba oya mani bajya nibajya nanje nije sivyo tivyemezwe n'ikibuga nibikorwa gusa werindi indirimbo zirahari nyinshi sinzo batenguha inyuma yo kuririmba no gufata kamera fresh gufotora nayindi mpano wofise ku ruhande gamze ntaho ndabona
habe no gukina agapira sinanabikunda cyane sinabikunda kananiye ka film wapi uye gusa Gaby muhema ikakuririmbira ubundi agutereke yasha byonyene nibyo nshoboye no kina umupira abandi bana baza kina umupira je sinakina naca nicara nabo mufana nkaraba Kwa nabo bisaba inguvu nyinshi nanjye zo nguvu ntazo nari mfise wowe nanye ndakwizuka wana mukubise igido ugati mama hajaje kweri kuja ibintu bakina bijye bintu ngo vy'amatire kumuhagarara hari nivyo nakina jewe ntera atavyo kunigana bija kubangwa bisaba gusama vyonyene naho kujya mu bandi ngo amakorosiki agataya kweri sinshira yo kugura barumva mengo no kubaza Gaby uriko urandika indirimbo yiwawe canke indirimbo yari yose uriko urakomboza naye majambo to kwandika mu ndirimbo yiwawe canke nguririmbe gamze ndabimenya ndiko ndandika kubera je kawaida nko kutwicaranye ukambwira ikintu basi ukambwira ubuzima ubayemo nyine ndashobora kuvyumviriza ngati ibintu kweri ibintu vyova mu indirimbo ndetse kuvuga ati donc uko urandika bashobora kuvuga ati je nta majambo y'ibishegu no kwandika mu ndirimbo yanjye canke yo ndaririmbe nta bishegu ndi muri romantique bro ni romantique sasa ka romantique nta bishegu birajamwo mugi bishegu ushiramwo si vya bindi buri muntu wese yumva nene nk'ubu mvuze ati ni uzaho ukora nkishima niki kawida abajene twarononekaye shobora kuvuga ivyo bintu abandi bakavyumva ukundi mvuze ati wowe uraza aho ukora niyo mbabaye uzaho nkora nkishima cye nkaryoherwa haruvuga ati nakora nihe umva rero twe kira muntu shobora kurimba ibintu je mbere n'ivyo bintu by'ibishego ntavyiyumviriye mugundi muntu yavyumva ngo umva ati yarimvye ibishego yego utarasangwa kuririmba nibihe muririmbya ko inspira gabaci nta numwe canke arabaraye bakwinspira ati wigana namuherebeye ko tuno tuntu kunda abantu bafise amajwi nkaye wanje manini nk'abandi bari oya sino bavuga gusa nyene bariho abantu bose uzi karirimba afise ijwi rinini uwo muntu no muri phone wanje ni makusanga nyene ari ndakunda nyene kumvira ati mu ruruju kuntu yarujanye kubera nanje afise ijwi sirito muganira nini nivyo cyankunda abantu bose barimba nkuko bafise amajwi nkayi wanje manini ni makanda gukunda ka pole na majambo umengo ya address cyane ku bakobwa ku mukobwa canke kunuze ni baba turakunda nagomara kubaza rero ati Gaby yo bari couple canke uracyara gasenga iryo ni banga kandi harumva oya none iryo ni banga hari naho nabandi singo mugo gacu usanga hari wo nkunda ugasanga nk'ubu ndindireye inyishu urumva sinshobora kuvuga ngo ndi singo nk'ubu nayo ngati ndi singo gaca arabika ikiganiro nka batanu ubundi yavuze ko ari singo urumva ngo ntanyemera usanga hari cyangwa adahari tubifata uko nyene je mba numva ari komeye ngo umunsi umwe Gaby SP azoturimbira akarimba kara apana ubu apana kandi niyo ndirimbo ntizoba ari gwanje oya nyama ni kubengura pa fresh imiyandikira birashoboka muga nyene bijyanye n'ivyo kuryohera nkuko nyene twicaye uko nkuko gati zana vibe nyene sinshobora guca njya ndarapa nyene tukaryoherwa kwera ego kurapa ndashobora kuzokora iyo ndirimbo muga pano muri gahunda mfise ntarapirimo ego uyu muziki wawe Gaby ubona ko donc uramutse uteye imbere wofasha iki urundi rwaro abafisha impano nkanje sishaka gutera imbere je nyene ndashaka ko nzotera imbere hari abandi bantu bari bagati Gaby yarateye imbere natwe turatera imbere nico kintu nifuza kuko kaida ushobora kumbona rega hari ukuntu hari ama image usanga dufise imbere ya kamera ntushobora kubona umuntu kashonje hari ibintu byinshi biba byinyekeje inyuma y'ikamera cyo kabona turahuye mu isi tujya ni wa undi Gaby nabonye kubera ntushobora kuza ngo ugaragara imbere nawe yakamera urumva uri koko hagati naca nimba kagapira ndagafise kameze fresh ni makanjana kanyene cyo kikora kumujyana ati bro ejo ndafise ikiganiro vipi gahomba ati reka kugenda umeze fo uze kuraba uhitane ndafise agahozo kameze kuntu kukagahitana ejo ndifuza ninatera imbere kuko ndiko nkora umuziki nkeneye amahera
nyene achi ikintu ndiko ndaviza namera hama ntera imbere hagiye n'abandi bagati Gaby ateye imbere nanje narateye imbere kuva Gaby ateye imbere ego donc azogira abatera imbere kubwa ego nico nifuza muziki wiwawe uze ufashe abandi bantu none cyane ikimani ziri gufasha muziki amen asante za no uri umukiristo mane aho sinzi ndumukiristo nubwo nkunda gusiba keshi ndakunda gusiba ahemeruka ngwisengere vuba nubwo ni vuba gusa ndakunda gusiba keshi kubera nka keshi nkunda kuruhuka dimanche keshi nkunda kugenda ari umuntu anshituye ati Gaby ducomoke cyo kumva amazi imisi yambwiye ati dimanche tuzojyana gusenga tuzoce niyo mpamvu mbwiye ati ngusenga muri eglise yes ndakubwira kubera je nimba nshituye kambwira ati tuzogende gusenga fresh tuze tugende mfa kumva nyene ati ego kweri birakwe byumva ati haheze igihe kinini kweri ntajya muri eglise cancomoka mwanya no gusenga ugiye kuryama yambwiye ati mana nubwo nyene ubona bishika siko mba ndabigambiriye nawe nyene urabibona no buzima mbayemwo yeah Gaby SP Imana iramutse umurankeje ubushobozi nyine yifuza nuyihe muririmbyi yifuza gukora nawe indirimbo umusitari wese abizi cyangwa nk'ubu bivanye naho ngeze kira musitari wese yogera hangejeje wowe wese nifuza gukorana nawe ego abo gukorana ni benshi babizi kira musitari wese abizi twereka gukorana gute cyangwa ujya kubwira ati bro bimeze nuku yo wifuza basi ti collabo iyi ni ndayirose byari bya byesana ndose nk'uburyo nk'ubu bushoboka je tugakorana collabo y'umuntu je numva ko byo babi donc byo nezera cyane gose ndacari ku kivi sinosha ntangura kuyumvira amakorabo ngo twateganya kazoza tukavuga ati je ko Imana ifashe rega n'ubundi kazoza nyene hari vyifuzo mba mfise kandi urazi na keshi hari byinshi twifuza usanga umuntu atagerako reka wayida kandi sinifuza n'uwo muntu nibaza ko noba nkeneye niyabona ndiko ndakora sinzogenda mbwira ati ndifuza ko dukorana ngo avyanga ahubwo imbere no guhashira ibikorwa ubwati je nzogenda kujya no gati gikorwa canje ni kinifuza ko dukorana kugira nyine nabona aho geze gati burya rero uri kurakora sinoshe ntawe ati ku ndimbo ya mbere ngo nifuzana kana naka oya inge nkore bazobona aho ngeje jama na wa muntu nzega bwati twokorana kwero umupeti ari ku kivi ego bibashatse bavuga yuko indirimbo za Gaby zose zizoza zizaca kuri Alien Zone cyanye hazogira igihe create channel yiwe bwite nyene kubera hajya kuri Alien Zone narabonye ko nibindi bintu kandi bigiye bitandukanye atari indirimbo yibawe yonyene narabonye ko nibindi bintu bashobora kuvuga ati je hazogira igihe create channel yiwanje kugira ngo donc n'umuntu wese ashaka kureba ibikorwa by'iwanje bwite bitavanganye n'ibindi by'abantu iyo bisanga kuri YouTube channel yiwe hazogira igihe create YouTube channel yiwawe cyangwa Alien Zone niyo ibihe byose sinzi gusa sinzi nyene bimeze gusa ico gihe nicagera muzobibona mugo unyene ni hajya nyene kubera ndacari mu muryango ndacakora mu gihe tukiri kumwe bagifise ibyo bamfasha ibikorwa vyanje byose muzoza mu bisanga hajya kuri Alien Zone cyane zone y'ama alien ngo ni muri human muri alien ndagiye mwajamake mwavuye ku yindi mubumbe nyo tukomoka sengi ibikorwa byanyu hejuru cyane kuri Krypton ariya kuri Mars ko mwifitiye confidence nyinshi cyane ituma mwita ama alien gabasha nuko dukora nuko tuticaye hagiye uri kurakora biranyene uri kurakora nawe gati ndiko ndakora nitwari kwita ama alien twicaye cyane turabanebwe nuko nyene tubona dukora ni nkuko nyene tuza dukora ati pole vyanka bikunda twigeza handi hantu ni kujya nyene nibo bantu umuntu abakeneye nyene abantu umuntu abakeneye wa muntu abone igikorwa cawe ntacirengagize hari abandi bashobora hari n'umuntu ashobora kumva ati indirimbo iraryoshe ati muga rero n'ubundi umupeti ko ntamuzi ahacarengana muga akavuga ati indirimbo y'umupeti iraryoshe ego Alien Zone mwatanguye ryari kuri page ijya nani y'icano ryari hari kuva kera 2016 niho mwatanguye kwigana kubera niho twahuye nako twahuye ubu mbere ntitubwatinga pemwe by'abajya aho turi umuryango a family cyane yego Gaby SP
nabahe bantu atogenda adashimiye kuri kamera bariko baramufasha muri career yiwe ya music. Abantu bahari cyane cyane DSP andi ayikakoresha ingufu nyinshi ndashimiye nyene Arienzo Beni Andy SP canke ni Landry SP. Andy SP akora muri Akeza net ego wenda mushimiye biye ku mutima agumana uwo mutima ariko aramfasha ya hapeti bajya nyene bayambitse Shafike ya hapeti beshi ubona nyene avuga ati basi uko nshoboye nubwo nanje ataho ndagera reka ndagufashe ndashimiye hapeti beshi twakoranye ntashobora kubona kava ngo je mfise ikiganiro ngo yikawushe yarabazi posta ngo yabona abandi bantu ya ndashimiye kira muntu wese azi ko ari kinari karamfasha mu muziki wanje ego turangize noneho ikiganiro umera sezera abafana biwawe nyene nka Gaby SP wabwiye n'imigambi ubafitiye donc nyene byanda mu gusezera abajama banje nuko no wabwira ko ndabakunda cyane abafanizi ba boss ba ego ni wa boss nibo batuma dukora n'ibidukora kuko sinotamba nirorera urumva noce ndabiheba nizo message ndonka bambwira yuko indirimbo ari nziza ntazironka urumva ucika intege nta indirimbo usubira gukora ico nkeneye n'urukundo rwabo nkeneye support mu mufuko si heza ya hari n'umuntu akora ibiganiro kugira bwati hagira umuntu ambona nemba hari umuntu afise umutima ego hamanyene ndabatumira kuja kuraba iyo ndirimbo pole ya iri kuri Alien Zone ya wandika Gaby SP pole ya kubashaka kudukurikirana naho nkoresha imbuga nka Facebook na Instagram na TikTok ni Gaby SP hose ego ucumbona ego reka tuzosubire uyundi musi di Gaby. Asante sana mzee. Yari MC Bombardment kuri mic nkuko bisanzwe uyu yari Gaby SP tuze turafasha ugwaruka ariko razamuka kuko nibwo Burundi bwejo nanone kandi impano yawe yashura kugutunga wayitwararike gusa uyitwaremo neza uyibungabunge yashura kugutunga reka dusubire uyundi munsi akandi kanya mu kindi kiganiro wakoze Tryzo nawe wadutije akakanya ukatwumviriza ciao ciao.